tuzi ko bitari umurengera atari ibintu byinshi cyane gose ubundi dufise 27342 km². Umuntu sinashaka kuja kuri. Urumva ko isi ndimwa n'into. Ishigara yuko hariho hagera igihe uvuga ati mbega niye nikiye cyumviro ushaka gukoresha canke niye nzira nshaka gucamo kugira ngo ushobore guha ubuzi abajene. Inzira yo kubaha ubuzi ntayihari. Inzira nyishoboka niyo nzira kuba remero nibimvira ivyumviro biri innovant, ivyumviro vyiza, ivyumviro bishaka kubateza imbere hama tufate umugongo tubaha amafaranga canke tubahe ivyumviro canke tubahe dushiye ibigo bishobora kubafasha gutegura imigambi yabo. Ko muri kasi twarabonye ko hari ibihugu byinshi cyane byateye imbere atari kubera ko bifise inzahabu nyinshi canke bifise iki mugabo ari kubera ko hari ugwaruka abajene bangahe biyumviriye ibintu barafatwa mu mugongo barateza imbere igihugu bahana akazi abandi bantu benshi. ubu turabona abajene benshi bari kuri marché bariko baragerageza bagira nko muri Light Award muri finance ama projet y'abajene hariho BBN finance ama projet hariho PNUD finance ama projet hariho PAEJ. Donc aba entrepreneurs abajene entrepreneurs bari donc isoko rya entrepreneuriat riko iraduko mugabo ikintu mpora nibaza kenshi est-ce que abajene ugwaruka barafise bagage kwiye kuko donc no munsi kuri donc hariho demande d'entrepreneuriat mugabo muri niveau bagage cyo ndiko ndavuga niveau ya education kuko mva education ntiyahindutse sauf nko mu gihe mwebwe muca mushiraho ibigo nka Bujahab Space Connect kugira mufasha abajene bashobora kujana kuri marché ya bagage donc entrepreneuriat bamenye ce que c'est la stratégie le développement les business plan business model mugabo ku mashuri wasanga atavyo twiga donc 15 uko yavuze ama université 32 université nibyo aramura abanyeshuri benshi mugasanga bagifise ya système ya education ya care donc turakwigisha uronke diplôme hamwe nduja gusaba akazi niyo ntuze igihe ari mu université uyu donc gasanga abanyeshuri benshi basohotse kuri marché birabagora mu gihe batagize ubwenge bwo kwegera aya ma hub. Donc aho ntiwiyumvira yuko hashobora kuba intambamyi donc muri munaka peut-être tugatangura kuja muri business mugabo tugahura n'ama-challenge menshi wanashima bikatunanira mu myaka ya mbere kuri ata bagage dufise tutari adapté donc ibyo twigishijwe bitari adapté no kuri marché no muri entrepreneuriat. Si mu Burundi gusa si mu Burundi gusa no muri Amerika nuko. Okay. Hari ukuntu dufise mu Burundi umengo twikoreye isi si mu Burundi gusa ugire mu Rwanda nico kimwe ugire mu Buganda nico kimwe ugire muri Etazi nico kimwe ugire muri Australia nico kimwe ingorane yo nyene hari nuko abantu bibaza ko atangorane bazigira bagira mu buzima. Okay. Donc le plus grand problème nuko abantu ingorane nini yene nuko abantu bimvira ko atangorane bazigira bagira mu buzima. Mugabo umaze kumenya yuko uzogira ingorane uguma witegura umwanya wawe. Okay. Abajene bavuye muri kaminuza bavuye mu mashuri yisumbuye ko si hose dufate bagira muri kaminuza nuko bamenya ibiba bikenewe muri aho bahereye. Je ndumujene ikarusi sivyo nukuraba ko ibintu ndiko nakora bikenewe muri aho mperere muri societe aho mperere ico onye kigatuma ushobora kuzana ikintu cisumbuye gato gusumba ibihari bigatuma ushobora nanje kwibesha sivyo ingorane ntigera iba ari amahera cyangwa amastructure nka Bujahab cyangwa amastructure yandi ingorane kenshi bihari kenshi cyane abari ivyumviro biri hasi ivyumviro biri hasi navyo biva mu gusoma biva mu kuba attentif ugumuraba ibiriko biraba iruhande yawe aho baye niki ko ugumye ubiraba urashobora kubona ati anya hari akantu kabuze ushobora kongeramo nkagerageza
ndabakarorero Apple Okay. sivyo Apple byayifashe imyaka 30 30 ans. Ben, imyaka 30 ok. kugira ngo ishobore kuba etabli ibe Apple tuzi no munsi kandi ibyo byabaye mu gihugu giteye imbere cya mbere ku isi none wowe uri mu Burundi Tugomba ko tukeneye kubi dans 3 mois uba wagize kumira bifashe biragoye ko afite deja iri mu gihugu giteye imbere amastructure ateye imbere ibintu bita venture capital biteye imbere umuntu ashobora gushira amahera mu kintu cawe hama kigakura urumva ari mu gihugu kirimo abantu ba mbere batunze ku isi urumva byayifashe imyaka 30 wewe gutukeneye ko entreprise yayifata umwaka umwe hamikashitera imbere. Okay. Mbwira amashirahamwe angahe mu Burundi afite imyaka 40 cyangwa imyaka 33 ni make arahari mugani make cyane gose bisibira yuko utokwitega yuko ibintu bizokoroha ntibitege yuko ibintu vyoroha mugabo witege yuko hari umwanya bizoba bigoye hari umwanya atanyishizo ufise muri uwo mwanya nyine mugabo ko inyinshi zoboneka mu myaka iri imbere ugwaruka kenshi uri munsi muri kanoje turaganira cyane gose ugwaruka problème ihari c'est pas sukutaronka akazi problème ni arrogance. Okay. Ndaze abajene baza kunyanka barwara batumviriza problème ni arrogance ubwibone. Okay. Ujeki sino gikora ikiragoye sino vyuka ya masaha urumve akagumana za ndoto jenzoja muri Canada je urumva nzokina green card urumva donc agumana ivyumbi byo kuja handi hana alors que hari abantu bakuriye mu Burundi kandi urumvagira ivyo vyiyumviro atanatangurane na ico novuga amapama tomato kugira ngo ashobore ku nta plan bafise ntanatangura buke ngo akure nta plan bafise c'est vrai que mu Burundi bigoye cyane abantu bashaka bariko baranyuzamo no bashaka kwimbira ko mu Burundi vyoroshe mu Burundi c'est vrai biragoye cyane abasukira acagoye cyane gose accès au financement iracagoye cyane gose amahera ari hejuru ari mu bantu bake ndavuge gutyo accès ku ma service de base aracagoye cyane sivyo muga turi mu cyo bita work in progress. Okay. Tuko turatera intambwe aho twari turejo si utu no munsi sivyo mugabo umuntu amaze kuba avuga ati je ngaha ntigikunda psychologiquement uvuze ngo ntigikunda nama effort wari gukora cyangwa ngo wari gushira muri ico kintu nazo ugishizemo ko uvuga ati nikiza gukunda kiragoye nza gushobora bitandukanye nawe umuntu avuga ati reka ngerageze ubururu buhari ngaha ni byinshi cyane gose. Okay. Ubururu buhari ngaha ni byinshi cyane gose umuntu avuga ati jewe ngeze kuri niveau reka nje muri formation kanaka reka nje muri atelier kanaka reka negere umuntu kanaka ndamubaze abantu benshi ngaha mu mabiro ngaha ibujumbura barafise umwanya mugabo abajene baza kubavugisha ni bangahe peut-être ko dutinya abajene bashobora batinya mugabo batinyiki batinyiki no kugenda mukabaraba mukabamenya nk'ubunye ama opportunité ahora asohoka ku ma page nangahe kandi agwakarorena Mirakora ama formation pour les artistes muri VAB ni visage artistique du Burundi. C'est vieux. Trois rondes d'artistes. C'est vieux. On m'appelle toi l'enseigne qui comme plateforme ni aba plité son murenge. Rapide c'est bien cyane gose. Kandi hari abartiste benshi mu Burundi. Kandi hari abartiste benshi mu Burundi. Bari abartiste bose abacafyi n'abaririmbyi. Abacafyi abaririmbyi abakora umuziki abakora bon c'est ngenda byita tugene umengo nafashe mu tuntu duto muga nk'abantu bakora théâtre ni ndisahandi hani komeye cyane gose. Okay. Wumvise nka Burkina Faso umuntu akina théâtre umuntu aba yemewe cyane umuntu akina film umuntu aba komeye cyane gose urumva mugabo ni ibintu byagiye birakura buke ko abantu bagiye barinjira ngo buke beterasa n'abandi bantu kuvinjiramo donc abantu bava muri kaminuza nivyo basohoka ata experience nyinshi bafise
ikintu nosaba ugwaruka canke